Bakristo mwese mwigabye urubanza nitugire Kristo. Turahimbawe kuri uyu munsi uri hejuru, nuko tuje kugabana ikirimba cya kabiri muri diyoseze nkuru ya Bujumbura, ikirimba ceranda cya kabiri kandi cyitiriwe umubyeyi wacu Bikira Mariya, umutabazi w'abakristo. N'akanyamuneza kuri twebwe kuko ibibanza nk'ibi, ibibanza tuza tugana uko byahezaniwe, tuzi yuko tuje kuhahurira n'Imana kandi tukitura ubukanizi bw'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Icyo gituma muri ijoro y'uyu munsi tuza kubanza kuzirikana nanone ko aha hantu hahezagiwe, kw'iyi nyubakwa uko imeze kose itakiri inyubakwa isanzwe, isigara ari ingoro y'Imana, inyubakwa yeguriwe Imana kandi ikaba ari iyo gusengeramo gusa. Turaheza rero kandi tuzirikane twishimikije inkuru nziza y'uyu munsi, tuzirikane ubukanizi bw'umubyeyi wacu Bikira Mariya kuko ariyo yitiriwe iyi ngoro y'Imana duhora guhezagira ikirimba ceranda tugambutse. None rero kuko imigirwa isanzwe itegekanijwe kugira duhigishe inkoni y'ubwungere izi nzugi maze zuguruke, bose bakibugurura, duheze rero tugenda mu rugendo rudushikana mw'isengero. Nanone kubera ko altari itarahezagirwa nituyunamira kuko ntiraba altari y'Imana, tuca dushikira mu bibanza duheze dushikiriza Imana igisabisho cyacu. Turahava dutoteshe amazi abakristo bose tubamuri ngaha, kuko imbere yuko ingoro y'Imana ibiri y'amabuye, ni twebwe nk'umuryango tugize ingoro y'Imana. Nicyo gituma amazi ahezagiye abanza guhezagira mwebwe abakristo mwashitse ngaha, hanyuma rero tugahava duhezagira impome nazo. Tuze rero kubigirana ukwemera kuko byose bihagaze ku kwemera. Mwamarembo nimuguruke, namwe nzugi za kera nimukiruruke, umwami w'umunahazwa yinjire.
n'umumarayika wawe yama yicunga yirinda